sauce. Burya we Madame Josie. Oui. Hajya burya ikintu kibuza mu Burundi kugira tuzane ibintu nk'ibi niki. Ça? Iki niki ikintu kibuza mu Burundi kugira tuzane ibintu nk'ibi. Ikintu kibuza. Avredi. No, ama resto asa nk'uko. Right? Restaurant isa nk'uko. Urabona amameni yaho n'ibintu biseduiza. Of course, uravye ukuntu bisa honyene umengo byose wabikomanda ukabisakira ariko babikuzaniye ugiye kubishira mu kanwa hari ibiryoshe hari ibintu byenye hewe ibi bintu nabikunze waraba urafise agatabo ngaka urashaka meni tuca dukomanda ubu yes ndakunda iyi meni ya egg benedict eggs benedict niyo foto yo ni nayo mantuze ngaha je ndayikunda avec le saumon na makino nayo na magi atari 100% cru yego nabari 100% ya magi urabona ya magi yagutya umenga baratetse mugabo ntibaya mene gose ijana kwijana hama urashobora gufata ntuzenya smoked salmon and smoked salmon and capers. Smoked salmon and the capers. Cyangwa ugafata barbecue, cyangwa ugafata ham. Hello. Hello. Do you have coffee? Pardon? Coffee. Yeah, I'll grab your coffee. Oh, do you have cappuccino? Yeah. Yes. I need cappuccino. And the two sugar. Okay, the sugar. There is sugar. Thank you. Well, can I have me a orange crush? There is? I think I'll double check. Yeah, go check. Well, Madame Jo. Yes. Hari ikibazo je nifuza yuko twavugana gatonya. Hari umuntu yanditse muri commentaire ngarakeneye kumenya komo bino bihugu bitera imbere. System bakoresha. Wewe umaze igihe kinini ngaha. Umaze kubona system yana imeze gute? Bon, en fait, muri iki gihugu reka ufatire kuri iki gihugu muri province ya Edmonton meme na Canada nzima kuko ama province yose ari independant bose bafite ama politique yabo muzenya aba bantu bo muri Alberta system y'abanyamerika tu travailles fort tu gagnes plus tu travailles moins tu gagnes moins sinzi kurabona abantu bo muri Alberta iyo bakora cyane baronka amafaranga menshi iyo bakora gakenya baronka amahera make oui bitandukanye no muri Afrika usanga umuntu akora cyane ahembwa uduhero ashaka kubona nk'umukarani yiwe ariremeka ibigurira ukaca usanga atahanya amajana 2 umunsi wose atahanya amahera adashika igihumbi mugabo ngaha plus que tu travailles ni kuganya amafaranga menshi ukoresheje ingufu hoho ubyara amahera menshi usumba niko bimeze fatino ingufu zawe niyo mahera yawe n'ubwenge bwawe niyo mahera yawe yego hari abakoresha ingufu ariyo n'abakoresha ubwenge byose birakora kandi byose bifungiza amahera yego hama ikintu cambere catumye ibihugu batera imbere nibiki ntibagaya akazi creativity sécurité mu bintu byose hariyo sécurité bancaire ni kuvuga amahera yawe ntiyibwa nta muntu azo like ntiyibwa gute nta muntu ashobora kuyiba genre kuyatwara. Thank you. And our ice machine is down right now. It's not working, so I'm sorry. No problem. Thank you so much. I'll bring 2 waters. Do you guys want a few more minutes to decide? Okay. Yeah, I need the egg benedict with salmon and the capers. Do you like the eggs soft, medium, or hard? Sorry? For the eggs, do you like them poached soft, medium, or hard? Medium. Medium? Okay. And for yourself? The same. Exact same thing? Yeah, same things. Okay, I will bring you guys some water. Okay, thank you very much. Sorry, I'm just gonna Niko ndakubwira rero gukora ko ngaha barakora security ntuze ku mafaranga yawe ni iki ni kuvuga wowe amafaranga yinjizwa abikwa neza
ntibayiba kandi nta mukozi akwiba sinzi ko urabibona ntuzenye nta mukozi yiba umukoresha wiwe umukoresha w'abakoze projet azana abantu zenya abakozi na contrat iri clair arakubwira ati wowe uzohembwa amahera angana gute ku isaha wowe ukabisoma ukavuga ati aya mahera ntayashaka ukaca witahira uvuze aya mahera ndayashaka urayakorera nta buryo na bumwe buhari yuko wiba patron wawe uhembwa ivyo wakoreye rero ni ukuvuga ko patron arinjiza amahera arunguka uko yunguka niko akora yandi maproje niko akreya ubundi buzi niko atambuzi bwinshi mugabo mu Burundi hariyo maronetete ku bintu by'amafaranga iteye ubwoba cyane ku buryo wewe nta security y'amahera ubu ufise urashobora kuba nk'umukesiere nko mu kabari umukesiere arakwiba umuserveur arakwiba abantu bose ahandi uzosanga iterambere ryawe nibara ufise ihoteli nibara abantu bashera hoteli utari hafi yabo ngo ubu birunguruka ikibazo fata nka Walmart cyangwa ufate nka Spatol ufate ama store yo ngaha yose ese urabona umupatro wawe oya muzi ni yaba ashobora kuba yibera muri Etazi cyangwa aba muri Europe mugabo avec le système biri organize ibintu byo ni amafaranga barayamuzanira kandi abakozi bagahembwa amazing oya antuka jewe vraiment iki gihugu hari indi systeme nabonye bafise bakoresha ijya systeme y'amadeni thank you ijya systeme kabo konyene gaba nk'ibicupa rya mugene rimeze rirashagije n'ibindi barakora n'ibintu biseduza abakiriya kuko ndarondera agasukari hano hari ubusukari bw'ubwoko bwinshi hari ubw'abadiabetike hari ubw'aba sukari zo ngaje ziranyemeza ubwoko bw'amasukari y'imfuja n'ubuze sinzi mbandi nitoreye orange yo mu Burundi cappuccino ni cafe ashira kwereka akarorero keza nakuvyura mu bisanzwe wari kurambwira gute rero nagubwo ndavuga ndakunda ijya systeme y'amadeni amakredi credit ni ikintu ijya systeme bakoresha iri irangyohera kubera en fait umuntu wese baramuha opportunité yo gushobora gukora umugambi wiwe canke ibintu vyiwe hama munyu mu gaco sigarura urariye kandi niba nakuvuruga mukuriye genda urariye aho kandi bagwana ikiringo kinini gose aho baranakwisemba bonye bayagusanza aho uri amadeni uyafate ku voilà rero ijya systeme nabonye yuko ijya systeme ntiyokora igihugu kidafite amafaranga bien sûr but birashoboka ati gute urabona aha muri Canada ugenda kuri bank right ugenda kugura nk'amazu waratubwiye yuko mu kiganiro cahera waratubwiye yuko bujyanye hari amazu ino bayagura ku ideni amagacu ugenda urariha so ajya amazu rero baguna amazu ya guverinoma aya mazu yose ari ngana ya guverinoma umuntu agenda agurira guverinoma mu bisanzwe c'est pas guverinoma hari amakompanyi agura amazu amakompanyi nawe ushaka wogura ikibanza kubaka amazu mugabo amazu yose yubakwa muri Canada n'amanorme yemegwa na guverinoma yubaka uko ushaka urabona mu Burundi wese yubaka uko avyumva wari wubaka ikibuilding kimeze uko kidakuze n'amategeko ugasanga hirya y'icyo cabomotse caguye mu yandi mazu kubera iki wese yubaka uko avyumva mugabo ngaha hari amanorme ya guverinoma mutegezwa gushika standard atandukanye haba ego urashobora kugira aka design gasumba kandi mugabo hari amanorme utegezwa gukurikiza rero abanye n'amakompanyi aba privé ashobora kuba afise nk'amazu 10 amazu 20 30 hama acara kudandaza ko wewe rero kugira uronka amahera uhereza ujya mu privé uvugana na banki niyo ikugarantisa ikaguha yamahera ubona yamahera yose umu privé ukacuya muhereza ati akira amahera yawe tuvane mu privé akayorera bya bihera kigira wowe cyo musigarana na banki kamumuriha mu masezerano mwasezeranye na banki n'ama intérêt mwemeranije na banki ubiviyoye
banki ikikwaka yanzu ikaba ari isigaye irayigurisha yonyine ama nawe ukaca ugenda ugafata akamatera kawe ukikorera ukagenda niyo mvuga ko banki yunguka irunguka quelque part irunguka gose ati gute uko amahera bamaze gutanga niba yagusubiza niba yagusubiza baragusubiza uviyoye uviyoye amategeko yego barayigurisha bayaronse baragusubiza batayaronse nabo ntayo gusubiza bivana n'ukuntu bayigurishije wow ino umusaza harimo honete y'ubwoba harimo amakarikire menshi cyane rero bisaba yuko wewe uba uri sure ko uzoyiriha iyo nzu uzoyikorera imyaka mwamvukanye na banki yagutoye ukumva ngo imyaka 30 yego mugabo baraguha possibility nk'iyo umuntu arinze apfa ataraheza kwiriha iyo abana biwe hari assurance uyitangira urayitangira ama assurance kandi ikindi naco chaque 5 ans banki iraguha possibilité yo kugurisha iyo nzu chaque 5 ans ntubona ngo waguze ikizu ukumva kirakunaniye kirakurambiye dans 5 ans uragikurisha ugakuramo inyungu yawe ayasigaye ugasubiza banki yayo wari uyafitiye yego mugabo ubonye ati ntirananira urasubira ukarenovera ugasubira ugasinya indi myaka 5 donc chaque 5 ans ukuvuga tu renouvelles umaze 10 ans ugasuka uvuga tururuza umana yanje ndabonye indi nzu nziza reka urashaka kuturugurisha ugacugenda gufata indi deni ukarugurisha ukacugenda ugafata indi wakunze isumvye ukazana gufata indi myaka 30 nuko bimeze rego ba wiyahoye cyangwa benshi rero harige barambirwa bakabiheba byose bagaprefera gupanga oya gupanga nawe ahubwo biri plus cher kuruta kunane kugura oya gupanga ni kubera amafaranga urayahevye kuvuga amahera urayahevye nubona nk'ubu ndikunda gupangira twanga kugabira amahera mugabo uguze inzu ya leta ni kuvuga ya mahera ugumuyariha uhejeje kuyariha uyigurishije zo kugarukako urumva ko hari inyungu quelque part yego ariko wenda gupangiye ayo mahera ntazopanga ruseko nanyene nk'akarorero tuvuge uraguze inzu hama urukurarira sivyo hageze kugenda muri retraite mu Burundi shaka kwigira mu Burundi kigenda gafata iyo nzu gacuyigurisha ukacutekera amahera yose gaca bigira mu Burundi ukaconza ku retraite mu Burundi ukayajyanye ukajya mu boss yo niko bimeze nico twa benshi abantu bagura amajanane nico gituma abantu bagura amazu babigurira ico nyene ni nk'amahera urabika kuri investissa quelque part iyo en fait c'est ça le système en fait kandi n'umwana wawe tu n'es pas sûr ko azokunda kijya kizu cawe azoba hagezwe n'andi mazu umwana wawe ntashaka kuvuga ati iyi nzu urabona bijya by'u Burundi urubaka inzu mu vyaka kuraga inzu ariko ngaho umwana arashaka kuvuga ati kijya kizu cawe ntaco nakunze na quartier wa mwese ndayikunda na kare na Alberta ntayo nkunda ngiye kwibera Toronto ngiye kwibera mu yandi ma province tuvaneko akacawe nawe akacatanga ubuzima bwe nawe yigurira indi nzu zizoba zigezweho n'amaconstruction yagezeho nawe ukakigurisha ukaca wigira mu bindi kubandanya wirira amaretraite yawe en fait aya cyenda hora yuko burya systeme ni nyine bakoresha niyo mpamvu bateye imbere barateye imbere baraplanifya umuntu abangaha anye abafise avantage nini iteye ubwoba baraplanifya uko n'inzu ubuguze si uruhombo ubugize ubwo urushe uvuze uti ndarushe uragurisha gaca wunguka niyo mpamvu hari izo bita ngo amayimmobilier ari abantu bainvestisa mu mayimmobilier nuko bunguka mu bisanzwe wow nuko bikora ofite ni n'abaragira ama planification à long terme kandi birimo abantu birimo ba juriste mu kuvuga amategeko akomeye birimo ama assurance birimo ikintu cyose gituma nzenya investissement yawe ukoze ngaha iri assuré na sécurité y'igihugu en plus yego sécurité y'igihugu police ikora neza kurenganije bagucira urubanza ruri juste mugabo mu Burundi unashaka kuza kana kwiba parcelle yawe akayiyandika ko yatanze ibiturire byinshi bagenda kuburana ugasanga afite impapuro undi nafite impapuro hama umuntu abacira urubanza bikamucanga ati none impapuro n'abajije bacanganyiko bagacanganyiko bakavuga ati none dufate iki tureke iki donc iryo baronete tiri Burundi ati aba bantu
ataba abantu bose bafite amadokima asa none saje nemera ivyerekana yuko inzu ari gwiwe none bigende gute hariho n'abandi rero usanga ari abamaronete kandi ivyo bikora abakomisiyoneri ndaburazi nanumvise ngo abakomisiyoneri ubundi arashaka gukurisa parcelle 10 fois komisiyoneri 10 fois komisiyoneri ewe ugasanga atiba yaguze nanjye naguze twaguze tuvuge nk'ubu ofisi inzu urahaye umukomisiyoneri ngo ayikugurishirize gacuma n'amadokima yose ashaka kwigurisha ku bantu bane afite ingorane agazigaruka kuri wewe wega atamahera ubona ariko inzu yawe yaragurishijwe wowe usigaye uraburana n'abantu bane bafite dokima yuko wabagurishije kandi rero mu bisanzwe ni uca witwa umufotife kubera iki byitwa yuko amahera aba yaguhaye urabitahura yumva ni ingorane byitwa yuko amahera aba yaguhaye ivyo byose na leta irakwiye kubijamo cyane d'abord ivyo by'amakomisiyo abakomisiyoneri officiel bazwi n'amategeko apana abantu bose bo mwibarabara ugiye ku mukomisiyoneri atazwi n'amategeko bakamuhana ukorana n'abantu kuvuga abo bakomisiyoneri bazwi n'amategeko muzenya ubutungane bw'u Burundi butegura amategeko y'uwo mukomisiyoneri azokorerako kugira ntarenganye umuntu n'umwe hama bakaca bamuha n'uruhusha rwo gukora nk'umukomisiyoneri ku buryo ugenda ku mukomisiyoneri azwi n'amategeko habaye ingorane leta imufasha fasiremo mugabo n'abaja mu muntu wese yise umukomisiyoneri ntazwi na leta ntimuzi wow I don't know Mike thank you so much Oh, you want another one? Those ones aren't refillable, but I can just put regular coffee in there. Regular. Just regular is fine? Yeah. Hello? Ni sawa? Naje ni barabara. Ngo bashika sanga. My goodness. Bakire bashika kwimisa. aho ndi gukomeza gufata isaha shari urambwiye kubera ndahantu muri komande cyo kujya kumfasha kumara muri 15 minutes cyo gufata na GPS okay burahamagara Gilbert nanjye nkajya gusakuza yeah wow ziratagaseba ayora n'amagi ayora n'amagi araryoshe kuryoha gusa wabonye ko adahiye neza bamureta abarundi badakunda reka mfungura ahubwo bon les amis jenge nzimye kamera ngira fungure gusa mwumvise yuko iterambere ryo ngaha muri Canada ahantu rihagaze abantu afite guverinoma iritaha abantu baho ikabaha ama privilege yose ama mu nyuma nabo abanyagihugu bakagaruka ba feedback aba guverinoma okay sawa rero aka kantu ndani n'agasomo rero udusomo bateka tudahiye neza kakarusha n'ubwo ngira paso idahiye neza kakujyora bashaka tuzi madame le juge muri Canada imyaka yo gukora imyaka muri madame la tete nyanga nta retraite ibaho ubwo baramuha possibilité ya retraite kubera iyo bagoye retraite bajya kwa mahera zo gufasha bakubwira ati retraite yawe ntizoba moins de 65 ni ukuvuga mudusaba amahera retraite imbere ya 65 n'akarorero kubera ikari abantu baca bamubinebwe bagahengera bakwinjije 40 ngo tugomba kurokera icyo gihe rero guverinoma ntibikwemerera mugabo nyuma ya 65 ntibisigura ko ucuja muri retraite urashobora gukora gushika ukuze n'imyaka 90 aho umubiri wawe urubiye ntusabira retraite aho n'abaganga bicanda gukora rero bakora retraite ntabwo bakora
kuba utaki no kubona nubwo kibona no kubona nubwo kibona amaso aba yarahumye amaso akora ku nguvu ziwe amaso akora ku nguvu ziwe Mortone, guardate io mi guardava. Andiamo a vedere dove. Ma le storie là. Non è tornato. Sei andato di africano. Poi vabbè, l'africano ma deve essere nasce. Anzi, questo è il mercato. Chi la film? Chi la film? Aqui. Vamos no Gilberto. Vamos no Gilberto. Ofite urumva ahantu ndi wowe unkarikirira umwanya ndiko ndagerageza gufungura nihugana ndibaza ko dans 15 minutes tuba bigejeje ndi kuri Saint-Albert hari iwacu ni Conde de Rwanda na hariya kuri ukorimeze ndi kuri Saint-Albert aho ukorimeze yawe oya ukanse tuba tunashitse ndiko ndajyana usumva afise 15 minutes yo gufungura wumvise baguhamagaye kandi badutansha ugati ndi mu nzira byashika muri impiramezi ni sawa twe turiko turafungura mwihangane tuvuga urusaku dusubira wariko urambaza rero gutega kigo Restaurant ngaha usanga ndabatanga amagrese menshi amagrese rero nico tusanga yanatungana n'ingurube ubugurura bakurungisa muri Canada ugana n'agafiriti utashe bakabona n'umurango w'iwanyu ntuwucamo bakumiwe ibi bigrese tu kagira siporo uca muri ca cuma ubaye ikinebwe ntuje muri ca cuma cabo utaha n'umuryango w'iwanyu bawubomora ndeke cyane baragihindura urugendo naje muri Canada nifite ibiro hafi 60 nifite mu ma 50 natashe muri afise hafi 90 abantu bose barumiwe bambona je nk'ubu ndazi barantwenze nawe mu biro bingana ndazi Jonsi biro by'iwawe ngira ni nka ngira n'amajana abiri uri mu kuvuza muri Canada mfite 200 uri mu kuri Como waje abantu ufise taille fresh bwashitse ngaho waraje sport birakugora abangana nk'ukoraho bya 5 kilo sinokwikura nawe mfite ibintu byabo byose biratanga Ushipa uraba amakarori winjije ucugenda mu cumu ya vide yose ati rero yeah wow
zirya ziratagase basha ziratagase ayora n'amagi mwami uzihezagire ayora n'amagi araryoshe kuryoha gusa wabonye ko adahiye neza wamureta abarundi badakunda reka mfungura ahubwo bon les amis jenge nzimye kamera ngira fungure gusa mwumvise yuko iterambere ryo ngaha muri Canada ahantu rihagaze abantu en fait gouvernement iritaha abantu baho ikabaha ama privilege yose ama munyuma nabo abanyagihugu bakagaruka ba feedback aba gouvernement. Okay, sawa rero.